bacu amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mw'itangazo ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu bwasohoye ku munsi w'ejo w'Imana yamenyesheje ko kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo 18 Gitugutu umwaka wa 2021 imodoka zikora urudandaza wo kunguruza abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura zitarekuriwe kugura igitoro ahariho hose. Ni ukuvuga ko bazoragura igitoro ku masitasiyo 11 gusa yo mu gisagara ca Bujumbura. Ayo nayo akaba ari Interpetrol yo kuri Sine Cameo, Kingstar yo mu Bwiza, Interpetrol Energie Kinama, Interpetrol Energie Mutanga, Interpetrol Energie Musaga, Interpetrol Energie Kanyosha, Excobile Gare du Nord, Mogas Centrale ya Face à Face, Libaja Musaga ariyo Mogas Musaga, Delta Asiatique aho izoritanga igitoro co mu bwoko bwa essence gusa. Kandi mu gihe abadereva bohirahira bakaja kunyosha igitoro aharenga hamwe ngo bazohanwa hisunzwe amategeko. Banque de l'Habitat du Burundi kuri uyu wa gatanu igenekerezo 15 Gitugutu umwaka wa 2021 yaruguruye ibiro vyayo mu ntara ya Rumonge. Iyo banki ikaba ngo igiye gufasha abanyagihugu baba mu Rumonge ku bijanye n'ivyerekeye uburaro. Umuririmbyi Masterland yashizeho ihiganwa yise Somya Challenge, aho ngo kubifuza gutsinda muri iryo higanwa mubokora ivideo itarenza umunota umwe bariko batamba indirimbo Somya Masterland aherutse gusohora. Ganwa izoshika kugenekerezo ya 25 Gitugutu umwaka wa 2021 kandi batatu ba mbere bazoba bafise video nziza ngo bazoronswa ubushimwe. Uwa mbere hakazoronswa amafaranga 500 y'amarundi, uwa kabiri n'uwa gatatu baronswe ubundi bushimwe. Mu gihe kugenekerezo ya 21 Gitugutu uko umwaka utashe Uburundi bwibuka igandagurwa y'incungu y'Uburundi na demokrasi Melchior Ndadaye. Kuri ubu umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca yavuze ko mu ntumbero kubandanya kwikingira ikiza ca COVID-19 nk'uko igihugu kiriko kirabikora, ngo mu gihe ishiramwe ry'abacitse kw'icumu mu bwicanyi bwahitanye abanyeshure bo mu Kibimba komine Giheta mu ntara ya Gitega bazokoranira ahari icibutso bakibuka, ngo uyu mwaka hasabwa kutarenza abantu 10 muri uwo mugigwa. Kuri uyu w'Imana abana babiri b'amahasa bari bavutse bafatanye bakaba baratandukanijwe mu gihugu ca Misiri baratahutse mu gihugu c'u Burundi inyuma yo kuvugwa. Ni mu gihe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka na muntu CNDH ari wo wafashije kugira ngo abo bana baronke abagira neza babavuza, kandi bakaba bari bamaze umwaka wose bavugwa bongera bagirirwa n'ibipimo. Mu ntara ya Makamba komine Kayogoro mu gicugu co kuri uyu wa gatanu igenekerezo 15 Gitugutu hari umugabo yaramaze igihe ari mu gihugu ca Tanzania, aho yari yagiye mu kazi. Yaratahutse mu rugo iwe atateguje acasanga umukenyezi wiwe ari kumwe n'uyundi mugabo, niko kumwihanira nyuma atwagwa ku bitaro. Uwo nawe yaratahutse kuri ubu ari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kwihanira. Ivyo bikaba vyabereye ku mutumba wa Kigaza Idunga mu ntara ya Kirundo komine Kirundo. Kuri uyu w'Imana abagabo babiri barafashwe nyuma yo kwagirizwa kwica umutamakazi w'imyaka 75, aho imvo ngo bari bagomba kumusahura amafaranga angana n'ibihumbi 610 y'amarundi.
kuri ubu bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo bakogweko amatohoza hama bashengezwe mu butungane. Mu gihe umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha uhimbazwa ku igenekerezo ya 5 Gitugutu, kuri wa gatandatu 16 Gitugutu hahimbajwe uwo munsi mu Burundi, aho umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Dr François Havyarimana yashikirije ko hategekanijwe inyigisho kubigisha ngo ariko zikazohabwa abo biboneka ko bafise agahaze mu bumenyi kugira bakarihirizwe ubwenge. Muri ivyo birori abigisha 6 bo mu ntara ya Gitega bamenyesheje gusumba abandi mu bibazo vya leta bararonkejwe impapuro z'iteka. Mu gihe amafaranga leta y'u Burundi yategekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2021 ushira 2022 yemeye gutanga akazi ku bantu 224 kandi abakozi bakenewe bangana n'igihumbi 332 nk'uko biri mu mugambi w'integuro y'imyaka 5, ni ukuvuga kuva mu 2019 gushika mu 2023 utekanye ivyo gutanga akazi mu gisata c'ubuganga. Umugwi w'igihugu ujejwe ivyo gutanga akazi mu Burundi wabisohoye kuri wa gatanu mu itangazo ngo bagiye kuronswa akazi bize mu bisata bitandukanye by'ubuganga kandi bafise impapuro z'umutsindo za A2, A-ubusa, bac ya 3 na master. Ubuyobozi bw'ibitaro vyitiriwe Umwami Khaled vyo mu Kamenge bwifadikanije n'amashirahamwe Association Bena pour la Culture et le Développement na Fondation Internationale Al-Bazar mu itangazo bwasohoye bwamenyesheje abenegihugu bose ko hategekanijwe isekeza ryo kuvura no kubaga ku buntu indwara z'amaso muri rusangi n'iz'uruhumyi bita agaharage canke cataracte mu rurimi rw'igifaransa kuva ku igenekerezo ya 2022 gushika ku igenekerezo ya 27 Gitugutu. Ni mu gihe abaganga b'abahinga bazaba baje bava mu gihugu ca Arabia Saudite bafadikanije n'abahinga b'abarundi. Hazotangwa kandi n'imiti y'amaso, amarori, hongere habagwa abafise indwara z'agaharage bashika 400. Rero kubava mu ntara zo mu gihugu hagati bobanza guca ku bitaro bibegereye, hakaza abafise urupapuro bavanye kuri ivyo bitaro. Nayo ngo udafise urwo rupapuro ntazokwakirwa. Abagwayi bazaba bavuye mu ntara za kure nka Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Makamba n'ahandi babazwa amaso bazofungurirwa bongere basubizwe uburyo bwo kwiyunguruza. Diane Kaneza yarayatowe kuzoba mu bagize umugwi w'amatora mu isabukuru y'amareresi nyafrika y'Iwagadugu FESPACO, ni nayo sabukuru ya mbere ikomeye mu vy'amareresi muri Afrika. Diane Kaneza asanzwe ari umwanditsi, umuhinyanyuzi n'umwigisha muri kaminuza, akaba ari umurundikazi w'imyaka 38. Yatanguye ivy'ireresi mu mwaka wa 2006 aho yari asanzwe ari umumenyeshamakuru ku mboneshakure y'igihugu. Kuri w'Imana mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, Augustin Ngenzirabona arongoye ikigo kijejwe gutegekanya ibihe vy'ikirere mu Burundi Ijebu yasavye abarimyi gusohora isuka bakarimira agatasi kubera ko ngo bifashishije ubuhinga bakoresha n'ibiboneka mu vyuma ngo imvura ije ubutagisubira inyuma kandi ngo izogwa ku rugero rukwiye. Dutandukire amakuru y'inkino. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yarayishize ahabona ikirangamisi c'amatora y'abazorongora amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu ntara. Ni kuva ku igenekerezo ya 22 gushika ku igenekerezo ya 24 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Turabire hamwe uko ihiganwa rya Primus League y'umwaka wa 2021 ushira 2022 uriko uragenda, aho ari kundwi igira 8 kuri w'Imana igenekerezo ya 17 Gitugutu Olympic Star yanganije na Le Croco FC kimwe ku kindi, Rukinzo FC inganya na Top Junior kimwe ku kindi,
Flambeau de l'Est yatsinzwe na Atletico New Oil ibitsindo 5-0. Messager Ngozi itsinda ibitsindo 2-1 umugwi wa Vitaro. Ihiganwa ryitiriwe incungu ryateguwe n'ikigo Pax Burundi fatikanije na Febabu kuri w'Imana ku ruhande rw'abahungu mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma umugwi w'Urunani watsinze New Star ku manota 73-55. Naho igice ca kabiri gishiri ca nyuma ku ruhande rw'abigeme Gladiators watsinze amanota 61 umugwi wa Académie Le Messager waronse amanota 45. Mwihiganwa ry'imiduga Rally Sprint ryabereye Igihungwe mu ntara ya Bubanza ryatunganijwe na Club Automobile du Burundi yatahukanywe na Bukera Valerie afadikanije na Nital Ketia. Hakaba hari ku minota 23 n'amasegonda 7. Abari ku mwanya wa kabiri ni Faida Philbert hamwe na Nkurunziza Constantin. Abari ku mwanya wa gatatu ni Fad Masud ari kumwe na Mohamed Yunus. Abatahanye ikibanza ca kane ni Uwikunda Prime ari kumwe na Bayubahe Jean Paul. Nayo mu rugero rw'abatwara imiduga ihagurukira ku mapine abiri Basabose Prince ari kumwe na Niyongabo Elvis nibo batahanye umwanya wa mbere. Nkurunziza Lionel ari kumwe na Nkurunziza Constantin nibo batahanye umwanya wa kabiri. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mugwe mwese mwateze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe kuko bisangiza abagenzi banyu. Murakoze.